Ibi ni bimwe mu bimenyetso vyerekana ko Imana igiye kuguhindurira amateka, igiye kuguha amafaranga, igiye kuguha umugisha. Abantu benshi bibaza ko Imana mu kukwishura canke mu kwishura umuntu biza mw'ibanga, ariko sivyo. Ahubwo Imana iyo igiye gukora ikintu igicisha mu bimenyetso, kandi nta hantu na hamwe Imana yigeze ikora ikintu itabanje gutanga integuza canke itabanje gutanga ikimenyetso. N'abantu musoma ibitabo vyeranda canke abantu musoma Bibiliya, imbere yuko Imana ikora ikintu yabanza guteguza. Duhereye nko kuri Aburahamu, mubwira ko izomugira ihanga rikomeye, tukageza no ku vya Yesu. Abavugishwa n'Imana nka ba Yesaya bagiye babivuga imbere yuko Yesu azoza mw'isi inyuma y'imyaka myinshi, n'ibindi vyinshi. Abantu musoma ibitabo vyeranda muzi inkuru nyinshi z'abagiye bavuga ibintu vy'ubuhanuzi. Rero no mu buzima bwacu niko biri, Imana ntirahinduka, ariko iracari yayindi. Gusa ubu ikigoye ni ugusobanukirwa ivyo Imana ishatse kuvuga, canke mu gusobanukirwa ibimenyetso vyayo, kuko biba bisaba ukundi bwenge canke ukundi guhishurirwa. Ariko Imana imbere yuko ikora ikintu mu buzima bw'umuntu, iramanza igatanga ikimenyetso. Kandi Imana iri muri twebwe, Imana ikorera muri twebwe. Niyo mpamvu akenshi uzosanga imbere yuko ikora ikintu ishobora guca mu muntu canke igaca muri wewe ubwawe, ugatangura kubona ibintu utahora wibonako. Rero niwabona ibi bimenyetso mu buzima bwawe, umenye yuko igihe cawe kigeze co kwishurwa ivyo wasengeye. Imbere yuko usubizwa ku vyo wasengeye, bwa butunzi wasengeye, ya mahera wasengeye, rwa rugezo wifuza kugira ko washaka, ibanza kurungika ibimenyetso mu buzima bwawe. Kandi uzokwegera abantu benshi bagiye babona inyishu y'Imana mu buzima bwabo. Hariho ibimenyetso bimwe bimwe usanga bahuriyeko. Uyu munsi rero tugiye kurabira bimwe muri ivyo bimenyetso. Ikaze kuri G4G. Nimba uri mushasha wisanze hano hantu, kora subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi, kandi ubikoze nta kintu wohomba, no gufyonda gusa. Nimba ubikoze rero, ikaze. Ikimenyetso ca mbere, ni wumva uri mu gihe c'ubukene, hahandi ubona uri hasi, ibintu bimeze nabi hirya no hino, kandi ubona yuko ubwo bukene utariko urabuvamwo, ibibazo ari vyinshi, ariko ukumva muri wewe wuzuye amahoro, ukumva umeze neza, ukumva nta kibazo biguteye, canke ukumva nyene wuzuye umunezero, uratwenga, nta vyumviro vyinshi ufise kubwo bukene bwawe. Uzumenye ko ico ari ikimenyetso cuko Imana igiye kuguha canke igiye kuguha umugisha, canke igiye kuguha amahera, igiye gukura mu bwo bukene. Kuko tutabeshanye, nawe niwiyumvire, ni gute wogira amahoro ukenye? Naho ugomba ukavyigirisha, ntushobora kuvyigirisha no mu indani muri wewe. Ushobora kuvyigirisha imbere y'abantu, ariko indani muri wewe ubuze ukuri. Ariko niwumva muri wewe, indani muri wewe kumva ufise amahoro kandi uri mu bukene, umenye yuko Imana igiye kukwishura kimwe wasengera, canke Imana igiye kuguha amafaranga. Kubera Imana izi ico igira ikore mu buzima bwawe, izana amahoro mu mutima wawe, ikaguha gutekana, ukumva muri wewe hari ikindi kintu wizigiye nawe utazi. Rero aha ni mu gihe Imana igira ikwishure, kubera yuko imanza kuguha ikimenyetso co gutekana, kugira ngo ikwereke yuko ihari, kugira ngo wiyumvireyo, ntugume wiyumvira ko ayo madeni yawe. Ariko ibi ni Imana bituma biba muri wewe, si wewe uvyigirisha. Rero n'ikindi kimenyetso ca mbere cerekana yuko Imana igiye kugukura mu bukene, Imana igiye kuguha amafaranga wayisavye. Ikimenyetso ca kabiri, niwabona ibintu bimwe bimwe bitanguye kuva mu buzima bwawe. Warasenze igihe kirekire, ariko nta mpinduka yigeze ihaba, nta nyishu wigeze ubona. Ariko ukabona igihe kimwe kirashitse, utanguye kubona ibintu bimwe bimwe bitanguye kukuvako bigenda, umenye yuko Imana igira ikwishure. Hahandi ubona abagenzi wari ufise batanguye kuva mu buzima bwawe, bagenda umwe umwe, bamwe ntaco mwapfuye, abandi nabo basigaye bavuga ati usigaye urambera, ugasanga nta kintu na kimwe gifatika gituma abantu bava mu buzima bwawe, ariko barakwibagira nyene nkuko umenga nta cabaye. Ikindi naco ukumva muri wewe wari ufise ibintu ukunda, wari ufise ibintu ushuhiye buri munsi, ibintu vyakuryohera, mugabo ukumva bigenda bikuvamwo buke buke, ukumva umenga ntukibiryoherewe, ntukibishuhiye, ukumva vyahora bikuryohera vyose umenga ni ibintu bisanzwe.
nimba warugize iminsi warasenze, iki ni ikimenyetso cerekana yuko Imana hari ahantu igira igukure. Nimba wasengeye ko ushaka kuba umuntu akomeye, umenye yuko igihe cawe cageze, ahubwo ico ukwiye gukora ni ukwitegura. Warasenze urarindira. Ibi ni ibimenyetso vyerekana yuko hari aho Imana igira igukure, ikuyeho abo bagenzi mu buzima bwawe, kubera yuko abona yuko aho igira igushire bohava bakwicira ibintu canke bohava bakonona canke mutoshobora kujana mubwo rugendo ugira ujemwo canke kuri iyo stage Imana igira igushireko gushasha. Aha ibitanguye kukubwira yuko hari aho ugira uje. Ushobora kuba uri umuntu w'umupapa, uri umuhungu, ugasanga n'akarorero wahora ukunda kuraba match ya football mugabo ukumva bitanguye kuvamo, wahora ukunda kuba wicaye ahantu ukumva nyene ntukihakunze, wahora ukunda nyene ibintu bimwe na bimwe ariko ukumva byatanguye kuvamo. Iki ni igihe co kwitegura, kumva yuko Imana hari ico igira ikore mu buzima bwawe. Ikimenyetso ca gatatu kikwereka yuko hari ico Imana igiye gukora mu buzima bwawe, ni hahandi utangura kubona ibintu vyose bigukikije nka opportunity. Utangura kubona uko ibintu vyose bigukikije umenga wobivyaza umusaruro, umenga wobicisha amafaranga. Wahora uri ahantu, wahora ukora akazi canke wahora uri mu bintu ubukene bwaragukubise, warasenze imyaka myinshi mugabo ukabona uragize gutyo, ubonye none hajya umuntu akorera business ntivyokunda. Kwa kundi usanga umenga Imana iguhumuye amaso, ugasanga ikirakwereka ibindi bintu utaruzi canke ibintu waba ubona iruhande yawe mugabo utabona ingene wobivyaza umusaruro. Ukumva muri wowe haraje ivyumviro, haraje icyumviro gishasha, ukabona vya bintu byose byari gukikije, ukabona umenga hari ico wobikoresha kugira ngo uronke amafaranga. Umenye yuko nico ari ikimenyetso c'Imana ikuzaniye muri wewe kugira ngo igufungure amaso ushike ku mugisha wawe. Niki ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko Imana hari aho ishaka kugushitsa. Uzobona abantu yahora akora ibintu mugabo mu nyuma ukabona arahindukiye, ibintu yahora abona umenga ntaco vyovamwo ariko ugasanga vyose atanguye kwivyaza umusaruro. Buri cakozeko cose akivyaza umusaruro mugabo imyaka yarabaye aho hantu atari bwigera abona ko ivyo bintu bifise akamaro. Rero iki ni ikimenyetso c'Imana. Arogize iminsi usenga uyisaba amafaranga ariko ukabona yakwihoreye. Hari n'ubwo igihe ibikora kugira ngo ikurindirize ariko ikaguhumura amaso, ukabona ibigukikije, ukabona yuko bishobora kuvamwo amafaranga. Niki ni ikimenyetso c'uko Imana igire guha amafaranga. Ikimenyetso ca kane arico abantu benshi ukunda gusanga bahuriyeko ni ikimenyetso c'ibigeragezo. Aha ushobora kuba uri umuntu aca mu bigeragezo vyinshi, ugasanga noneho harageze igihe warasenze cane mugabo hageze igihe ucika intege kubera yuko hakugabanuka ibintu vyose biko bitera biba nabi. Akenshi bakunda kuvuga ngo iyo urugamba rushushe rugiye kurangira. Rero mu ibi bihe niwabona ugeze hahandi wumva ati jewe numva ko ubuzima bwanje burangiye, aha hantu ugeze mu ibi bihe ibintu ni bibiri. Rimwe ivyo bigeragezo bishobora kuguhitana ntawe uhaririye, ariko niwamara kubirenga ukagirirwa ibakwe ukarenga ivyo bihe, umenye yuko imbere yawe azoba ari heza cane. Uzoraba abantu benshi bazogushingira intahe, bazokubwira ati harageze igihe nipfuza gupfa, harageze igihe nipfuza ibintu, hamwe numva umenga ubuzima bwogenda mugabo mu nyuma amaze kurenga ivyo bihe yabayeho neza. Ni bamwe usigara ubabona nk'icitegererezo. Rero iki ni ikimenyetso simusiga cerekana yuko Imana igiye gukora ikintu mu buzima bwawe, kubera yuko Imana ntishobora guhezagira umuntu itabanje kumuha ikimenyetso. Banza kukwereka ibimenyetso bimwe bimwe kugira ngo igutegure maho ugiye kukujana canke igutegure muco kintu gishasha igiye kukwinjizamo. Rero nimba nawe umaze kwibona ko ibi bimenyetso warasenze Imana iminsi imaze kuba myinshi ariko ukaba utanguye kubona bimwe mu bimenyetso, umenye yuko igihe cawe kiri hafi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift. Mwandanye mukora subscribe. Mwakoze.